bibazo babajije ivyo bikwega tugaragariza nkumbure yuko bari banyotewe kumenya ibibazo cane cane ibibazo bijanye n'agateka k'umurwayi. Ikibitwereka nuko n'ibibazo vyose babajije bagiye babitumbereza kw'ishirahamwe ABBDM ubuzima n'ingati yabo. Rero ikibazo ca mbere cabajijwe n'umujournaliste Mediatrice yabajije avuga ati mbega ko mwatubwiye yuko hari imigwi myinshi y'abarwayi ariko hariho umugwi w'abantahonikora nabo nyene bategerezwa gutunganirizwa mu gateka kabo bakaronka ubuvuzi bakaronka imiti hatarabwe bantahonikora bwabo. Nivyo ubuvuzi bwerekeye bose ata n'umwe avuyemo. Ni naco gituma mw'ishirahamwe ABBDM tuvuga tuti ubuvuzi bushikira bose, ubuvuzi ata n'umwe akumiriwe, kuko n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riraha ububasha abarundi bose gushikira ubuvuzi harimwo nabo rero twita ko ari bantahonikora. Rero aba simvugira leta ariko ndabona ivyo ikora mu vyo leta y'u Burundi ikora hariho ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gushigikirana. Mu gihe rero bibonetse neza bikagaragara neza yuko umuntu ari ntahonikora, leta y'u Burundi yarabategekeranije cane cane mu kubagurira amakarte CAM hama ikabarihira ibice bishika 80% nabo bagashobora kuriha ibice 20%. Kuri bantahonikora bo ku rwego rwo hejuru ubushikiranganji n'amafagitire burayari, ariko rero nuko ikigaragara n'abatari bantahonikora bashaka kuja guhabwa ivyo bantahonikora mu kuronka aya makarte twita carte d'assurance maladie kandi atari bantahonikora, bigatuma nkumbure leta ishobora kuhahombera ibintu vyinshi. Hariho n'abandi bantahonikora tuvuga ko atari bantahonikora cane ariko usanga bafite uburyo bubayabaye bwo kwivuza. Muganga Edouard yabivuze, hariho amashirahamwe yo kuvuzanya bashira uburyo hamwe hama bagashobora gukingira amagara yabo bakavuzanya. Nabo ni uburyo amashirahamwe mu vyo ajejwe mw'ishirahamwe hariho inani z'ayo mashirahamwe irankumbure muganga Edouard yabigarutseko abantu babona bafite uburyo bukeya bwo kwivuza baraheza bakabujana bakabushira hamwe amagara yabo akabona gukingirwa. Ikibazo ca kabiri cabajijwe na Oswald abaza ati mbega mwebwe mw'ishirahamwe ABBDM icatumye iryo shirahamwe ribaho ni igiki? Ati kuko hariho igituma umuntu kimukabura canke kimukangurira gukora ivyo ategereje gukora cane cane mw'ishirahamwe ABBDM. Ni igiki cabibatumye? Nivyo burya iyo havutse amashirahamwe nk'aya hama hamaze kuboneka kitagenda neza. Rero ishirahamwe ABBDM kubagiyumvirije bwa mbere bari bafise nkumbure ico bahagarariyeko, ico babonye kitagenda neza. Mu kuvuka kwaryo ishirahamwe ryavukiye mu ntara ya Ngozi. Uwagiyumvirije ubwa mbere wazanye ico ciyumviro yagize ingorane zo mu bitaro, yaribarutse umwana avuka adakwije ibiro, ataragera nkumbure agikeneye ubufasha bwo kwa muganga, nibo bamushira muri vya vyuma bita amakuveze. Rero haraciye umwanya
muri ivyo bitaro haraba isanganya ry'umuriro, ya kuveze irasha, wa mwana ari yari ariko Imana yarakinze babibona hakiri kare, ariko ivyo yararyamye ko vyose vyari yifuse vyose vyarahiye, ariko umwana yarabaye sofi. Niho wa muntu yavuga ati jewe ibi bitaro bitegeza kunshumbusha, aho kugira ngo bamwumvirize abatwara ivyo bitaro bamuteye akageni, baramwirukana, ntibashaka kumwumviriza. Aravuga ati kumbure ibi biranshikiye bihora bishikira n'abantu, ati umurwayi bwa bundi agateka afise ntagira nahavugira. Ararondera n'ibitabo kugira ngo aje kugira ngo yitware, amategeko ntayahari. Aca avuga ati reka rero ico ciyumviro ca mbere caje co gushinga ishirahamwe ABBD Muzima n'Ikatiha, aca araraba abo bashobora kuvyumvikana, bashobora gutahura umugambi, baraja hamwe gushika mu 2010 niho iryo shirahamwe ryemerwa mu bushikiranganji. Ico yagiye yihutira kwari kurondera gushiraho amategeko agenga umurwayi. Ico naco indoto ziwe zarashitse. Ubu twababwiye yuko hari igitabo Code d'éthique et de déontologie des prestataires de soins de santé cabaye promulgué, cashizweho umukono itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Urumva ko rikiri rishasha, ariko tuhamagarira abantu kugira ngo imenyekane, cyo mu rurimi rw'ikirundi imenyekane. Naho rero ishirahamwe ABBD ryavukiye, ni muri ico ciyumviro, ni muri ico cashikiye umunywanyi yavyiyumvira bwa mbere yatumye ishirahamwe ABBD ribaho, kandi n'ubu ibandanya ari ku kivi kugira ngo abarundi bose bashikire ubuvuzi bwiza bw'akanovera, kuko muganga Edouard yabivuze, n'ubuvuzi aho usanga hari abantu bakwiye mu buvuzi, abakozi bakwiye, ibikoresho bikwiye, amazu yubahiriza bose. Cangaruka ku kibazo ca kane cabajijwe n'uwitwa Dieudonné, avuga ati mbega hariho abantu bantaho ntikora mu bijanye n'ukuntu bameze, ubumuga bwabo, hariho abatumva kandi batabona, ati mbega bobo bashikira ubuvuzi gute bwiza bw'akanovera? Tuhereye kuri abanye bagendana ubumuga, muramaze kubona ko ku bitaro n'amavuriro amwamwe kera baragira ibintu vy'ingazi z'abantu bakomeye, ariko urabona ko iruhande yazo biyumviriye no gushiraho n'ingazi z'abantu bagendana ubumuga. Uko nivyo bigenda birahinduka buke buke, uko ingorane igenda iboneka zigenda zitorerwa umuti. Hariho abandi mwavuze bati bantaho nikora, nk'aba batumva kandi batavuga. Mu mategeko yubahiriza agateka k'umurwayi, hariho itegeko rivuga yuko umurwayi wese adashoboye kwivuza ategezwa kugira umuntu w'umunyamabanga wiwe akurikirana ibintu vyiwe byo kwivuza, bita personne de confiance. Rero ni muri ya ntumbero tubabwira yuko amategeko n'amateka ategezwa kumenyekana. Uwo muntu bita personne de confiance ni umuntu asubirira umurwayi mu gufata ingingo zose zijanye n'amagara y'uwo muntu. Urumva ko n'abo bantaho nikora umuntu agenda biyumvira ko buke buke ntawuvuga ngo bizokoma vyama vyuzuye vyama vyerade, ariko uko tunenge tuzoza tuboneka uko tuzogenda tugosoka. Garutse ku kibazo ca gatatu ca Eraste, ati mbega amashirahamwe aharanira agateka k'abagwayi canke ayandi mashirahamwe yose akorana gute na leta? Mbega mwebwe murakorana gute na leta? Twebwe mw'ishirahamwe ABBD
igihe ryavuka ryemejwe na leta n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro y'hagati mu gihugu niyo yemera amashirahamwe ikwemerera ari uko bamaze kwerekana imigambi ikakwemerera ari uko bamaze kwerekana plan d'action bakabona yuko hari intererano byo gutanga mu gihugu. Ni muri iyo ntumbero nyuma y'umwaka uriko urakora ibikorwa dutegerezwa gutanga amaraporo rero aratangwa mu gihe amashirahamwe adatanga amaraporo barayafuta, mu gihe babona amashirahamwe natanga amaraporo atabereye barayahanura bishobotse no kuyahana bakayahana. Rero mu shirahamwe BVD dukorana neza na leta tubicishije mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kuko mwumvise ko n'ivyo dukora byose turinda kubikorana n'ubushikiranganji nabwo tukabaha amaraporo. Ubu rero twebwe tugeze no ku ntambwe nziza aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu atagikorwa na kimwe kiba kijanye n'ivyerekeye ibijanye n'agateka k'umurwayi byose baradutumira twagira natwe intererano duterereye. Naco gituma no muri bya bitabo byose twaguma turi hafi yabo bavuga bati yishirahamwe BVD mu buzima n'ikati yabo yishirahamwe cyane rikorera mu mateka n'amategeko y'umurwayi. Na twebwe twatanze n'intumbero ndavyibuka neza bariko bashaka gushiraho ico gitabo hariho umuntu akora muri kabine kwa minisitiri atubwiye ati burya iciyumviro cy'ubanyi turagishigikiye ariko turabuze uburyo bwo kubikora. Namubwiye nti ahubwo hari habuze iciyumviro, hari habuze ishaka rike n'ahandi uburyo burahari. Twaciye twegera ishirahamwe Memisa Belgique turavuga tuti ingo tugende dushikire Memisa Belgique yoyo isanzwe navyo mu byikora harimo gushigikira amashirahamwe nkaya barashigikiye igikorwa gushika naho ibitabo biboneka icyitwa recueil de descriptif des droits des bénéficiaires de soins et services de santé et prestataires kiraboneka mu musaruro yabyo mu mwimbu wabyo twavyerekanye muraza kubiraba hariye hari amateka n'amategeko akingira abaganga. Ivyo byose twabikora turi kumwe n'ubushikiranganji turiko turashigikirwa n'ishirahamwe Memisa Belgique kandi tukengurukira cyane. Rero ni muri iyo ntumbero tugenda dukorana n'amashirahamwe agenda akorana na leta y'ibintu bamenyesha n'uko mu bihumbi 2024 ubushikiranganji leta y'u Burundi yasinye amasezerano n'igihugu cy'Ububirigi mu migambi ishika 5 aho iyo migambi izokorwa kuva mu 2024 gushika mu 2026. Ishirahamwe BVD ryaratowe kugira ngo rikurikirane iyo migambi izobiri kirarangurwa mu gisata c'amagara y'abantu bijanye n'agateka k'umurwayi. Ivyo navyo muri iyo komisiyo turimo kandi harimo n'abantu bo mu bushikiranganji bwinshi harimo n'ubwo bw'amagara n'ubushikiranganji bujejwe ibyo bujejwe harimo amagara y'abantu. Ikibazo cya gatanu cyabajijwe ngira ngo na Yvonne avuga ku byerekeye iby'imishahara y'abaganga by'abaganga bariko baragenda hanze ku bwinshi. Twebwe mw'ishirahamwe BVD nakababaro ntangere kubona hariho abaganga bariko baragenda hanze kandi twari dusanzwe tunabakeneye. Ibi navyo nkumbure ababijejwe bituma bishobotse bakabihagarika ntihagire umuganga asubira kugenda hanze, kuko iyo umuganga agiye hanze n'agahombo ku gihugu n'agahombo ku murwayi tuvugira, kuko akanovera mu buvuzi karaheza kakagabanuka, kuko nk'uko babivuze akanovera mu buvuzi karangwa n'uko hariho abaganga bakwiye kandi babizi neza. Urumva ko abaganga bacu nabo ba specialist bariko baragenda hanze
twebwe umubabaro ntangere, kandi nkumbure horaba igikorwa hakaba kuvugana hagati y'abaganga na leta kugira ngo uyu muvuduko w'abaganga bari bagenda hanze uhagarare. Ku bwacu nka Memisa Belgique nuko n'ayandi mashirahamwe yoza arashigikira agafasha umurwayi. Ubu uyu murwayi aba afise ingorane nyinshi cane, uretse ko anagwaye nk'uko nabivuze kare aragira n'izindi ngorane. Kumbure aba bari mu bijanye n'agateka k'umurwayi, haboneke n'ayandi mashirahamwe yokora ibindi ashigikira umurwayi. Ico ni ca mbere. Hanyuma twebwe muri Memisa ico turiko turafasha ubu ni ukubandanya yuko ayo mategeko muri ABDM bariko barakora ibishoboka kugira ahindurwe mu Kirundi, hanyuma twe tuzofasha kugira ngo ashobore kumenyekana. Ibikorwa byose bisaba yuko yomenyekana bikorwe, cane cane mwebwe abamenyesha amakuru bivuze yuko mwozogiramo uruhara ruboneka, nk'uko uri arongoye Isoko FM yabivuze mu minsi iheze. Harabonetse abamenyesha amakuru bavuga bati twe turiyemeje gukorera mu gisata co kuvuzanya. Nababwiye nti ayo mashirahamwe yo kuvuzanya arafise akamaro muri ibi vy'agateka k'umurwayi. Twibaza yuko bizokunda yuko nk'uwo mugwi w'abamenyesha amakuru ushobora gufasha no muri ibi vyo gukwiragiza agateka k'umurwayi kugira ngo kamenyekane, na cane cane bafasha kugira ngo kubahirizwe. Hanyuma ikindi tubona cokorwa nuko uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umurwayi woshikaho uba uw'igihugu, kandi ico nivyo vyonatuma abantu benshi bamenya agateka k'umurwayi, bakitabira no kumufasha mu gihe yagize ingorane. Nyiramuhora mwumva abagwayi batashoboye kuriha kwa muganga bakamugumya kugira abanze arihe, ariko bimaze kuba umugenzo wa benshi twibaza yuko ivyo bitosubira. Ariko kugira abantu ntibaze barafatirwa babagumana kwa muganga, vyoba vyiza yuko abantu bomenya gutegekaniriza kazoza vy'amagara y'abantu, bakaja muri ayo mashirahamwe yo kuvuza. Nababwiye ko akwiye mu gihugu cose, nta na hamwe, nta ntara n'imwe atarimwo. Abantu rero bijukiye gutegekaniriza amagara yabo, n'izo ngorane zo ko agwara akabura uburyo zica zitorerwa inyishu, yavuwe agakira, ishirahamwe ryiwe rikamurihira kugira ngo we akabandanya imirimo yiwe, hanyuma ishirahamwe ryiwe rikamumenya. Ni ikintu gihambaye cane yuko ivyo navyo abantu twovyijukira kugira ngo tugire amagara meza, dushobore kuronswa ubuvuzi bwiza bitatuvunnye, kuko nivyo bikunze gutera ingorane. Hanyuma ikindi nagira ngo nsozere ko ni iki kibazo ca Madame Yvonne wo muri Rema, ni ikibazo nkoramutima. Twibaza yuko muri leta bariko baraciga ico mbiri, nubwo ntari muri leta ndazi ko bariko baraciga kandi inyishu zaratanguye gutorerwa inyishu. Hari n'amafaranga yategekanijwe muri budget yo kugira ngo afashe muri iyo ntumbero yo kugira ngo umurindi w'abavuzi baja hanze ushobore kugabanuka. Ico ni ikintu co gushima, kandi bisaba yuko n'ibindi bikorwa, ibindi vyiyumviro vyoboneka kugira ngo uwo murindi w'uko abaganga abavuzi baja hanze ugabanuke, kandi nk'uko muri ABDM babivuze uhagarare. Muri make rero twebwe n'ivyo tubona vyokorwa kugira ngo ka gateka k'umurwayi kubahirizwe, umurwayi agira avugwe neza
akire, asubire muhira yiteza imbere kandi ateze imbere n'igihugu. Ateze imbere n'igihugu ni ikintu gihambaye cane, na ya mbono y'iterambere turimwo irashoboka mu gihe abantu bafise amagara meza. Nibaza yuko ari ikintu gihambaye cane, no muri ABRD muriko murafasha kugira ngo koko abantu bagire amagara meza, hanyuma babone kwiteza imbere, bateze imbere n'igihugu.